Ndabaramukije bakunzi mwese mwe kumuradukurikira kumbonesha kure heritage. Uyu ni umwanya mwiza utuma dusangire icyiyumviro cy'uyu munsi. Nkaba nifuza ko tuganira ku mutwe w'ijambo uvuga ngo rondera akanya ko gusabana n'Imana. Ijambo gusabana mu gifaransa no gita intimité. Nuvuga ngo nakanya ushira ku ruhande ukavugana n'umuremyi wawe. Ni umwanya ufata ugasenga uri wenyene. Ushobora kubikorera mu biro, ushobora kubikorera muhira, bivana n'ahakorohera. Rero uyu munsi abantu benshi barafise ivyitwazo byinshi, barakunda kwitwaza nta mwanya afise wo gusenga, nta handushe, nta mukozi afise wo mu nzu, afise ibikorwa byinshi, nico gituma ntasenga. Ariko uwo n'umutego wa Satani, kuko Satani aragwanya amasengesho. Nico gituma rero abantu benshi abatera kuba busy, abatera gufatirwa na kijya na kiriya. Mugabo ivyo ku Mana ntaco bivuze. Imana ntushobora kuyibwira ngo nabuze umwanya wo gusenga, kuko turaronka n'umwanya w'ibindi, turaronka umwanya wo kuraba amafilme, turaronka umwanya wo kuja mu mamanza, kabuki tutoronka n'umwanya wo gusenga. Reka turabire ku karorero ku Mwami wacu Yesu Kristo muri Matayo 14:22 haravuga ngo uwo mwanya Yesu agobera abigishwa biwe ngo batambukire mu bwato bitangire kujabuka hakurya abanze gusezera ishengero. Ahejeje gusezera ishengero aduga umusozi gusenga yiherereye. Bwagorovye ari wenyene gusa. Umwami wacu Yesu Kristo murabizi ko yari umuntu novuga ko afise ibikorwa byinshi, yaronderwa na benshi, yirirwa arigisha, yirirwa arasengera abantu. Mugabo nubwo yari umuntu byitwa ko afatigwa, yarashira ku ruhande umwanya wo gusenga. Bibiliya ivuga ngo mu gihe cyose mwijoro yamaduka ku musozi akararayo, ku musozi asenga. Aha amajambo dusomye bavuga ngo Yesu yaje gusezera ishengero, ngo yaciye aduga umusozi ngo bwagorovye ari wenyene gusa. Nuvuga ngo Yesu yamashira ku ruhande umwanya wo gusabana na Data. Haleluya. Rero ubusabane bwacu n'Imana nukuri dukwiye kubishira mu mapriorité. Kujya nyene uhora ufata ukavuga uti nteza kuronka akanya ko kuja ku kazi nkakora ibikorwa by'abandi, ni kukwe no gushira ku ruhande umwanya wo gusabana n'Imana. Ntiwemere ko ibikorwa bikurengera ku buryo ubura umwanya wo gusabana n'Imana. Angoma nkosore n'abakozi b'Imana usanga birirwa baravuga ubutumwa bataronka umwanya wo gusenga. Ivyo byaranashikiye Mose yirirwa araca imanza mu Bisirayeli ku buryo yetira mubwira ati toranya abantu bagufasha ibikorwa nawe usubire gusenga. Haleluya. Mukozi w'Imana ukurankurikira, wowe urongoye ibikorwa, wowe ufise umwanya muto wo gusenga, umviriza. Imana ishaka kubanza kuyegera mukavugana. Ntiwemere ko abakristu bagufatira ku buryo ubura umwanya wo gusenga. Rondera umwanya wo gusenga kuko uwo mwanya urakenewe. Haleluya. Ndangije mbabwira ijambo Yesu yabwiye Petero igihe yasanga Petero ko arasinzira, yambwiye ati Petero vyukubane nanje n'isaha n'imwe. Bisigura ngo lo minimum no kugira isaha imwe ku munsi yo kuvugana n'Imana. Rero mwene data fata umwanzuro wo gusabana n'Imana, urondera umwanya wo gusenga kandi birashoboka. Rero murakoze mwese mwashoboye kunkurikira, mubadaye mukurikira ibiganiro bica kumbonesha kure televiziyo heritage. Uhoraho abashoboze gusabana nawe. Shalom.